Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagendeye kuri uyu wa 22 Mukakaro umwaka wa 2024 iyororero ry'umunkwavu n'ingurube vy'umurundi aba hanze y'igihugu yitwa Samuel Ndayiragije. Iryo yororero rikaba riri ku mutumba Nyabigina komine Nyanzarake intara ya Makamba. Muri ico kigo hariko hahingurwa umwuka wo guteka canke wo kwatsa amatara ariwo biogaze mu gifaransa. Umukuru w'igihugu akaba ari n'umujama w'ugwaruka yaciye aganira na Samuel Ndayiragije hamwe na Jose Niyinyitoreye asanzwe akurikirana uwo mugambi wo guhingura umwuka. Tubakurikire. Iyi gaze rero ubunye tuyikoresha igihe directement ngaha. Ntibishobora gukunda yuko tuyishira muri buteye nk'ubu iyo muhaca ivyuma biraho ngo bandi babwiye tubifise ibyaga twashaka kuyishira muri buteye tugahamwe muri neza kagenda bira gataka karara. Ariko niyo hangiro cyo gituma uwo mubosi yakoranye natwe yarabonye ko tubishoboye arabona yuko tumaze kuronka n'agashima ku rwego rw'igihugu ashaka tubwira ati nimuze mu bikore ndako mubishoboye kuba mushaka kugira indisi shaka gushika ku rwego rwo gukomanda ivyo vyuma nyene hariko ico bita compresseur rikofacteur kugira nshobore kurikesha irya gaze kubera imeze kurya ntushaka kuyitekera muri bouteille ariko dufise rikofacteur tugafite ama compresseur twashaka kuyikompressa tukayikesha tukayitekera mu mabomboni tukayigurisha ku biro 5 kilo 10 kilo dofasoke niho igihugu abantu nabatoba to kujya tugura amakara ya 5 mille ya 10 bishobora kuyigurisha rero twashaka Uganda birakunda birashoboka twashaka industry twakunda kuguma tubisaba twashaka gukorana n'nyene n'abantu abajene bose bariko barakora ivya biogas muje hamwe mwiyumvire ngene mugira umugambi wo kugurisha gaze hariho amaziko usanga ari kuziko kongera akabako gaze hamwe ashaka kuyarangura hanyuma bagaca abantu bakagura mugasigara muza gusa musharija gaze gusa tagira nico twashaka bumva biratandukanye n'icyo yindi gaze izindi gaze mubona twavuga nka artificielle kuko twagira ni naturelle tuyikura mu bintu bibora twihunguriye twebwe nyene zirya artificielle aho bitandukaniye ntizibazi nturinda kuzirikesha canke kugira kuzikuramwo ibindi bimagaze twebwe urumva turakeneye novuga ari nka kujya ni nka kujya ko kuri Braro usanga amamashini hana gushika kuri embouteillage urumva rero iyo kite iriho mugabo nyene sakutishere sinovuga ko sakutishere mugumaze kuyishikana hara nk'inyuma y'umwaka gato karakura nk'inyuma y'umwaka uba bamaze kunguka ivyo yiguze mugabo urumva mu yindi myaka akunguka kenshi kandi ya entreprise tukumwe twayize ko twaramaze kwandika n'umugambi wayo ni entreprise twashaka ko izoha akazi abajene benshi kuko twe niyo turonse iki kiraka gitoyi nkaha twarakoze nk'amezi 3 usanga dukoresha nk'abakozi nka 30 muga mu gihe noronka uruganda ruri permana nukuvuga abo bakozi nabo baguma bari permana ko nk'ubu jabo nkoresha nk'ubu ukwezi amezi 3 aheze nca ndabatahisha kandi naje hari n'igihe amamasa nayo amasavuye ngaha muri biogas aya masara nico gituma ukora ariko akorera mu burimyi n'ubworozi ariko amasa y'ingurube n'ayinka kujya twintu tuyakoresha turayakoresha n'ahamera dufate kamera basi amasa y'inka nka hasi 30% mugabo kubera amasa y'inka asanzwe arimwo biga vyuka twita CH4 ziga CH4 zirimwo no mu masa y'ingurube iga CH4 rero turabizi yuko ni vya biduka twitwa amatuvuga ngo les émissions de gaz à effet de serre biza konona ikirere rero n'igihe duteje ry'amase y'ingurube canka y'inka bikirimwo tuba tugabanije umurindi wari kumerako nukuvuga twaragize ivyigwa aya mase tuma ico cyuka kibi cyora conona ikirere tukirekipeya aho konona ikirere kiracana canke katsa amatara hanyuma amase yacu ashasigara ico cyuka cavuyemo CH4 yavuyemo ashasigara hariya ari hishe mu byo twita NPK azote phosphore na potassium abamera cyane par rapport yuko twari kuyakoresha mbere cyo gituma rero twashatse gukuramo ico cyuka hariya cyo yaronka nuko muje ariho tugitangura kuyaronka narigeze kugera ese imurayi ahantu kwivuriro ajya masindagira uwari yatanze financement aza kuraba namaze kugira shadow demonstration ndari mikaroti ndari mamashu nukuvuga basanga ishuri imwe kwima nk'ibiro 3 n'amakaroti abanyagihugu begereyeho baraje gusuma nukuvuga bijyo bikoresheje wari kwimbura nka 80% cyo wimbura nka 95% kubera ico cyuka kiba cyavuye abamera cyane nukuvuga c'est très fertile pour le sol kubera bakakuyemo iyo myuka mibi avuga yuko amase y'ingurube kare
aho bahora baca bayatabiza direct bavuye ngaha aba niho amera cyane abari likide ariko kimwe nako ndababwira yuko uyu mugambi wacu gitwa nabwiye uragutse kandi wahana kaza abantu benshi ajya amasari likide ariko mu materiel turonse uruganda two import hariho imashini ushiramwo twiyo hajya ikayaspira hama ikabinwa ibinyoye igaca ibisohora ikabisukuza sous forme bivana naho ufyonza ariko ibisohora sous forme solide cyangwa sous forme yaziga ntete kujya kwa ntuze kwa angre zijya izindi tuzi no kuvuga reje ni niyumvira ku bwanje uruganda rubaye runini naho ndabisaba yuko ari nkamwe ndose nkiye gitare nkangana nkuko nkakorera aho amarise yose nkavaruriza amadeshe yaho yuko n'amase no cyangwa n'inga system yo gutekera no mu mifuko ndose ico cuma gishobora kuyahingura yo nkayasohora mu ntete canke muri sous forme solide nkacangira nkagurisha gaze nkagurisha mase kubera nashizeho n'ingurube n'inka umuntu acagurisha n'amata muca mwumva yuko les activités génératrices de revenus ziguma multiplier avec ça uragira ico cigwa hanyuma turabe ko atatere yaboneka yawe mbega none ntidushobora kugira mu miryango tukagira biogaze dukoresheje ajya amatwarete yose mu miryango gatoyi nk'umuntu afise impene akagira ingurube akirumva byose ku buryo amatwarete yose duca tugira ecologique atuma turonka biogaze nini mu muryango mu muryango je digestere twubatse ngaha jigira gatanu mperuka kugira reception ya projet muri Pinide kwirisa kubera aho hari abanyeshuri de 4 nakoresheje amadeshe yabo ya toilette gusa no kuvuga ubu muri cuisine niyo bakoresha menage nayo muri Imwaro hariho ishira hamwe yitwa ari prefect yaratanze isoko iyo yo kugira digestere ku mihana 14 nkuko mwari mubivuze ku bantu batoyi basanzwe ibari bagiza bashwadishije aba beneficiaire bafise nk'ingurube canke inka ariko kungane bimeze kugira ngo uwo umuhana ushobore gukoresha iyo gaze nuko bategereza kuronka ikintu nk'akijya bayibikana gukora aka kantu ngaha kari bakari dome iyi dome nk'iyi ya 30 metre cube iragira nkaha gutya mugabo umuhana ugize nka David gira 5 metre cube usanga akadome kangana gutya no kuvuga gaze yistoka hagusa no kuvuga atetse agashusha nk'amazi canke ubugari ikihera n'ingoga oro vyasaba yuko agira stockage nk'ujya mu ijoro ikararira jayo hama umunyagihugu akeneye guteka akazoteka yakuye ngaha pani yiva ngaha direct niyo yasheki hari narabikosoye mugabo narababwiye yuko bazobaronderera matière nk'iriya kugira bibe rentable gose anasanganamuze ko bijya ivyo rero nivyo biteza imbere abene gihugu mukaza muri yumvira gushikaho atamwe n'igihugu azoba kija kurondera inkwi mu gahinga kandi kuko urabona ubu turiko turahimiriza ko borora muhira uvuga yuko umwe wese yogira akabiogaze kiwe ico gihe duca dutangura gukora n'ibi muri ko muravuga biyibika kuyo ushobora gusanga hariho iziri adapte umuntu ashobora kubika iwe ega vyose biraza ibi vyose none hari ivyo twara twiyumviye biza biraza ni ku ntambwe bizoshika aho uzosanga umwe wese iyo tosifize duhiriwe duhishije ko mu Burundi umwene gihugu wese ashobora gukora ibikorwa muhiriwe itongo ryiwe kandi agashobora gutera imbere mu bindi bihugu udafise amahera ntumba ucupfa sivyo wewe wavyigiye wewe wahora uri muri etazini iyo waruri uraza uriyumvira kuza ubwa mbere ho reka mbaenda kubaze kugira ngo uduhe experience muri etazini hatunze umu fonctionnaire cyaye hatunze ubikorera ivyiwe kwisi yose umuntu yikoreye ivyo waratunga kwisi yose si muri etazini si mu Burundi gusa umuntu wese agombye kuja mu kazi kiwe akagabanya gutumwanya aratunga ko ikibazo tugira ngaha dutumwanya munini nataza karorero mu kiganiro bagiranye no baruka ngaha mwigisha avuye ku ishuri usanga yicaye ahantu oravuye ku ishuri je muri etazini nakora amasaha 16 ku munsi ora umwigisha ngasanga akora kugera saa 10 saa 9 akaca yicara urumva kuva saa 9 kugera saa 4 z'ijoro ayandi masaha 10 yo kugeza umwimbo no umwigisha yotunga bishatse bari bafise amahirwe yuko botera imbere mugabo urumva ivuga ko mavuga turakenye ko ntidukora ibice umwanya munini turawuta hama rero ibi by'uburimyi by'ubworozi je nabajije abantu umuntu wese afise itongo avuga gute ko kandi afise harima mu ijambo rimwe umuntu avarorije iryo tongo yaronse arashobora gutunga mugabe ikibazo benshi
babijamwo nko oye abambona noroye ingurube kare bavuga ngo ngoroye ingurube Samuel bavuze muri mati na uroroye ingurube kweri kumwe ngangiza mugabo ntibazi ibyo ari byo mugaje nkanda babwira nti inyuma azozibanda inyuma y'imyaka 3 bazoce barabundiwe ninagura akajete nibaze bavuge ko nagakuye ahandi zona gakuye muri ibinyene bito babona no kuvuga mu ijambo ry'inye nico bahiro nkuko mubivuze muri Etats-Unis biga vy'amabatwari ibice byinshi by'abantu bagiye muri Amerika bakora mu mabatwari y'ingurube y'inka y'inkoko y'inkwavu ivyo nyene ivyo babamwe ibi biratanga akazi kugera ku bantu nk'amajana aha nitwaza n'abatware nyakuba nyenshubahiro kujya mwabivuze yamara gushika tugakora ujya mugambi ugwaruka isinzi bazoronka akazi hanyuma rero je nkaca mpanura ugwaruka rwose yuko kujya mwabivuze ntagire umuntu yishinga akazi ka leta gusa iruhande y'akazi ka leta uvuye mu kazi kora ikindi nakora ikindi kuko jewe ndambaje umuntu ukora iki ndumwigisha ikindi nta na kimwe ukiriho ukora urumva kitari urumva nta kundi nyene urumva uzoguma widoga mugabo uteyirengarenga ukagira utundi tuntu basi worya mu byo warimye ajya amahero nkana ya leta akagufasha kuronkonde mutaye ijambo rimwe nyine oya twebwe hariho ingorane twagize igihe abakoroni baje bava bagateka akazi na muntu ngo umuntu kirazira ko akora amasaha arenga 8 ku munsi mugabo turavye mu biwabo bakora amasaha 28 ku 28 kugira ngo batere imbere mugatwe baca bazatwigisha gukora amasaha 8 gusa ayo masaha yandi wicaye ucakura mwiki baca batwigisha ngo ukorera leta ntibigira bamenya aho leta bahera nayo yakura mu makore n'amataxi novuga abantu badakoze na leta ntironga none uzokorera leta iguhembike nico gituma rero uwari we wese yategerezwa gukora mugabo rero ikintu gitangaje wewe wari wibereye mu gihugu giteye imbere mugabo uriyumvira uti je ngende i Burundi none Burundi ne wabonye ushobora kutunga kurusha uko wotunga muri leta z'United America ariko gusa nuko jewe nkora business nkora ndandazwa sivyo gusa nkora utuntu twinshi je no gusingyama amasaha arenga 8 mu gihe abandi usanga bajyama na 28 je mandi ko ndakora mu ijambo rimwe niko tujyama kabiri tukajya gatatu nakajya bita ngo agasiesta bijya ngo bagita agasiesta nayo wonye mu Burundi gusa muri Etats-Unis uruhutse ni 15 minutes 30 cyusubira ku kazi mu gihe umuntu agenda kamara amasaha 2 yagiye nuko arandema umwimbo nizoshobora kubona mu gihe abantu batohindura ingendo kuko ugomba guhindura gutera imbere uhindura inyifato mu gihe atanyifata umuntu agira ashobora kuva hano cyo gituma rero nk'ibi muvuze kuza hano daboro nuko ubukunda igihugu cyo ni cyambere ubukunda igihugu kabisa kuko nk'amahera nashize ngahaye nzoyareka iperatu muganda yatwaye mu bihugu nkangaho hakurya usanga amahera acaboneka directement mugabo hano turaza kugira ngo tubereke ko bikunda kuko par experience ko twabibayemo hano rero je ndizige ko harimo amafaranga na abasigura ingene bizogenda ngahaye ujya mugambi murumva ko uzotanga amahera menshi mu kibano n'urwaruka rubirimo musanzwe rimwe n'ubworozi gituma buzana amahera umva nko bayo wimbuye uwo mwaka no mwaka uzoyimbura ayo wimbuye rero nayo ucakoresha ubundi bugambi urumva no mwaka uronka yandi ukagerwa ku rundi bugambi no mwaka ukurikira nuva nk'inyuma y'imyaka 10 usanga wabaye miliyaride uharura ama miliyaride kuko handi haguma hazana na uko mukora n'indi migambi rero twe twavuga mu Burundi twacari ku mushiki turiko dusitura umushiki kandi gusitura umushiki biragoye na cyane ko ari habatununguyisha twe twaricaye umwanya muremure abandi bariko barikorera ubu rero twese dushaka kumera nkabo mugabo tutemeye gufata ingendo nk'iyo nabo bagize igihe twe twari dusaba ubu rero dutegereza guhindura ingendo kugira rero duheze natwe turi abatunze nk'abo bandi rero ni byiza mwebwe nko kubakeza kuko muri ko muratanga karero mwereka iyo biva ko kare benshi bari bazi nofuma ja kumuyaya nofuma ja kumuboyi nofuma mu mukarani nofuma mu konvoyere umukokayi umukomisionere nofuma ja gusumisiona amasoko ugasanga nivyo biguma umenga nivyo bikoreshejeho rero harageze ko tangura kuza turiga ivyo duteza imbere twebwe nyine uyo mufasari namwe mwe muri ko mukora ivyo rega no gutangura kwiga ibintu nk'ubu kavuga muti mbega aha ntitworangura amase nk'ubu wiyororeye atashobora kugira biogazi gacuvuga uti nane ndayamurangure ngende kwikorera biogazi waje nk'ubu nka mwaka gacuvuga uti mwese rero abafisa amase muyazane ikorera biogazi gacugira gaze ugurisha gacukora n'amase ugurisha
abantu ivyo byose bitanga akazega n'ihinguriro urashobora kuvuga abanye bagize aha akarorero ngaha je ko iyo nkore ahantu naje ndi documenta mu kibano kubera umu entrepreneur nyene urondera akazi hose je ndakorera ku kwezi nkuko mwabivuze ngo hari abicara mugane ntisi twese hari abamaze kubitahura je naje ndakorera ishira hamwe Rodage Caritas Gitega yarampaye akazi kandi urazi yuko kandi simpembwa make cyane mpembwa amajana 6 make cyane kuko hari abahembwa amajana 2 badafatanya mpembwa amajana 6 muguru umva ndafise na societe yiwanje ndashobora kuba afise biogas aha inyanza rake nkayifite imwaro nkubu ndafise imwaro ndafise n'ishantiye no ngaha mugabo urumva muri Rodage Caritas kwa musenyeri murazi ko dukora gushika 17 hose gushika 8 mugo wambaza ati ibindi biva ryari naje sinshobora kubitora mugana naje umva ndiko ndegereza abanyamerika rero banzo nyibutse wewe nge nabitanguye so wikoreye wabanje gucuruza urwako yaduhaye temwanyaje urabona je nyaka n'abajene benshi ahantu ce duhuriraga abagubwa mbere twari twahoriye Igitego uyu yabitaguye wiga kuri ipeji yego nize ipeji yiga kuri ipeji iyumvire uri umukizwa oya ndumukatolika navukiye ahantu hajya nyene Gitega hafi sinaho acuruza urwagwa rwikorera atazi kuruhonja mu kugira aronke umutahe kugira ngo umutahe yaremeye aracuruza urwagwa akikorera ibido yiga kuri kaminuza mugara abahageze muga nk'ubu hariho uwo bize hamwe aguma yicaye ndashomereye mpakazi muga nguyu yatawe kiha akiri umunyeshuri aba yageze inyanza rakere baruzi kuzoshikayo uje kuhiga kandi hari n'igihe bampamagara ahantu ntahazi ntara nkakavugana ndabazi kuko nkino inje gukorerayo ndaza gukorerayo nkayo mayezi simba nzi abatwara inoho babaga hariho muga nk'ubu maze iminsi ngira ama construction ngaho nico gituma nababwiye ndatembera ha mu karere nkabaza nkaza ndamenyana n'abantu cyo gituma ivyo mwari munguye vyo kurangura amasi hari nkino nasanze bagana ibigazi cyane hariho amadesha ava mu bigazi yoyo avamwo gaze nyinshi cyane kuko mu Rumonge niyo bakoresha rero nivyo byose nababwiye ati musenge ibintu vya biogaze bigakora mu boss akazana entreprise mwe muzoca mubonka aho mushora ivyo muta sinzi ngene bavyita twege turabara imiro munyemwe niko bambwiye munyemwe hari iwanyu kubera mba hose ndabizi no munyemwe urumva bari nabanywe naba promesa habagama barindiriye yuko ico kintu kizoza ngo bazoza bararonka bashora umunyemwe murumva natwe nico kintu ni sawa rero urumva yuko nabafise umunyemwe bazoronka isoko mwebwe gusa ikintu kimwe nko mu Burundi bwose abakora nk'iyo biogas mutegeza kumenyana kuko handi ibindi bihugu je nabonye urashobora gusanga umafise nk'abakora dufate abakora nk'amaji ugasanga hariho mu Rumonge bakora amaji Nyanza raka bakora amaji mugabo bose bacagira association imwe ku buryo baca bagira amaji menshi bagashobora kuko umuntu akubajije ngo none we nguzompa ngo bingane igikundo usanga ufise dukeyi mugiye hamwe n'abandi usanga ufise byinshi ushobora gutanga nta rero nico gituma aha tuvanga ama cooperative abantu kuja hamwe niho bashobora gutera imbere ntagire uzovanga azotera imbere ari umwe noneho twamaturi batabivuga turi kumwe twese niho bishoboka n'ibigenda neza turabakeje rero nakoze cyane Imana igume hezagera ibikorwa byanyu kandi turabona yuko imbere ari heza kuko mwandazi ko muzakoze neza mwamenya ko umukuru w'igihugu ariko agendura imigambi y'ugwaruka mu gihugu cose mu byo bise urugendo rwitiriwe inkebuzo. Radio Television RTBB Nijwe Giza Burundi Giza